Tarsis Hope Ministry TV ni umuryango washinzwe ugamije gufasha abakene, imfubyi n'abapfakazi batagira kirengera, abana baba mwibarabara, abasangwa butaka, abarwariye mu bitaro ndetse n'imfungwa. Nawe nimba hari umusanzu wifuza gutanga, duhamagare cyangwa utwandikire kuri izo nimero ziri kuri screen. Kongere tubaramutse amahoro y'Imana kandi tubaha ikaze mwese mudahengesha gukurikira ibiganiro kuri Tarsis Hope Ministry TV, ariko uno munsi special nkuko maze kubona twambaye iteni, ariko sizi intambara mu byumve neza, ni izintambara zo mu mwuka, ariko mu karere k'umubiri turashajije kameme, turaterewe kubona turi kumwe na gwagwaruka tumaze iminsi duteramana nabo mu gisata cyo guhimbaza no gutazira. Nkuko rero Tarsis Hope Ministry imaze iminsi bikora kandi isanzwe ari kimwe mu bikorwa isanzwe ikora. Uyu munsi n'umunsi udasanzwe wo gusangira umunsi mukuru wa Noel n'iminsi mikuru yo kurangiza umwaka, gusangira n'abasangwa butaka ndetse n'imfubyi n'abapfakazi, nkuko muzi ko biri mu civugo ca Tarsis Hope Ministry TV. Abaturi kumwe rero tugiye gufata urugendo aho tugiye twerekeza neza muri quartier yo mu Nyarumanga, ni hariya mu Buterere, aho tugiye kugira ngo dushobore kunguruza atuzane bamwe mu batishoboye, imfubyi ndetse n'abapfakazi, dusangire umunezero n'abasangwa butaka muri no minsi mikuru ya Noel n'Ubunane. Rero muze kugumana natwe, twebwe turagiye, ariko kandi turaza kongera kubereka ibikorwa atugemo ko biza kuba biriko birakurikirana, mwebwe mugumane natwe. Let's go. Urugendo rwiza nko kubona, ariko ndabahesha umugisha bigira amahoro y'Imana kugira biganza c'Imana kijane nabo, niko biba bimeze, ibintu byose biri mu Imana bisha bigenda neza. Sawa mugumane natwe rero, kuko mu kanya gato turaza kubereka ivyakurikiye.
nuko nkuko mubibona rero turamaze gushika aho twabwira aho tugiye kwakira bamwe twari tuvuye gutora mu ntumbero yo kubipfuriza cyangwa kwipfurizanya umwaka mushasha mwiza ndetse na Noel nziza. Naba muri ko murababona bariko barururuka naba basangwa butaka baje bava hariya hirya mu Buterere aho bita Inyarumanga. Ubona neza yuko umunezero ari wose bavuga bati Imana yatugiriye neza none tugire n'umunsi mukuru. Mubana mudukurikirana turaza kubereka ibindi ukuntu biza akubananya bikurikirana. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Tunabaramukije mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Turashobora gukomera Imana amashi Yesu. Uyu munsi n'umunsi udasanzwe Imana iduteye iteka kugira ngo duhimbazanye namwe turabakiriye hano iwacu. Amen. Kandi marayika w'Imana bakiriye. Turi muri kino kibanza mu ntumbero yo kwipfurizanya umwaka mushasha mwiza na Noel nziza. Ariko imbere yuko dutangura ibikorwa tubanze dusenge Imana, dushimire Imana twanje. Mu mwanya wo gusenga Imana ushoboye guhaguruka urashobora guhaguruka. Uraha
Imana icubahiro muri kano kanya Imana ikuhaye. Mana turagushimiye tuguhaye icubahiro kuko uri Imana irengeye ivyitwa Imana. Turaguhimbaje kuri uyu mugoroba muri kano kanya tuguhaye amashimwe. Turagushimiye ko warinze buno bwoko bwawe abo wacuruje amaraso yawe bagashika muri kino kibanza amahoro. Turagushimiye muri kano kanya tugiye kumarana aho turigiye kwigina intsinzi twibuka ivuka ry'umwami wacu Yesu Kristo ko waturinze. Turagushimiye kuri uyu muryango waduhaye kugira ngo duhimbazanye uno munsi. Tugushimiye kubw'umukozi wawe Tarasisi yumvire kuri buno bwoko bwawe waremye kugira ngo dushobore gusangirira hamwe uyu munsi mu kwigina umunsi mukuru wo kuvuka k'umwami wacu Yesu Kristo. Tukweretse umwanya wose tuza kumara hano, tukweretse ibikorwa byose biza kubera hano, umwanya tuza gufata tuguhimbaza tugutazira wuzuza umunezero imitima yacu. Turaze Satani n'ibikorwa byiwe mu izina rya Yesu Kristo. Turiyo tonana urugamba byose turabisambuye mu mbaraga z'umwuka wera. Tubahe kazi Imana Data Yesu Kristo na mpemu yera kugira ngo abari wahagararira porogaramu yose yo kuri uno munsi tugukomeye amashyi yo kugushimira mu izina rya Yesu Kristo. Muvyagire tugomba duhimbaza Imana akanya gato. Turi kumwe n'umugwi ujejwe guhimbaza hano, kandi nyuma y'umwanya wo guhimbaza turaza kuha akanya namwe kugira ngo duhimbazanye Imana. Muri ako kanya hariho abari mu buhinga bw'ivyuma baza kuba bariko barankorera ibintu biri hano twavuganye. Igihe baza kuba bahejeje baraza kurya kara duce tubandanya n'ibikurikira. Reka kano kanya bano baririnzi ndabona biteguye kugira ngo tugakoreshe mu guhimbaza Imana. Baririnzi beza mwiriwe kugira kuri izo mikoro ndabumve mwiriwe umeze neza. Kare twaraduhimbaza twenyene, mwabonye ko Imana yaduhaye abashitsi. Abashitsi tuzi ibiganza rero mubakire mu izina rya Yesu. Nuko rero bene mwabipanze gute? Bimeze neza. Fata tere rero tuhimbaza Imana akanya gato. Kaya turaza gutamba igisirimba n'abatuzi bane bashitsi. Twaje turatazirira mu modoka je nkaryoherwa nkaca ntamba nkaca ngomba kugwa kubera naca mbura aho mfata. Rero turaza gutamba dutambira Imana twese. Bazi gutamba amayaya, bazi gutamba igisirimba, sika bazi gutamba uguhesembura hano ba. Bazi gutamba uguhemarika murimwo. Bazi gutamba amayaya murimwo. Sawa. Nubwo intambo zose zaserukiwe, intambo z'ikirundi ndetse n'iz'ikizungu zose ziraza kuba zihari. Reka ndekure no mwanya rero bano no gwaruka duteramishe mu kanya gato cyo tubananya n'ibikuri.
mwiza, uri mwiza. Reka ndabivuge, reka ndabivuge, uri mwiza Yesu, uri mwiza, uri reka mwiza, ndabivuge, reka ndabivuge, uri mwiza Yesu, uri mwiza, reka ndabivuge, uri mwiza Yesu, uri mwiza, uri mwiza, reka ndabivuge, reka ndabivuge, uri mwiza Yesu, uri mwiza, uri mwiza, reka ndabivuge, uri mwiza Yesu, uri mwiza, reka ndabivuge, uri mwiza Yesu, uri mwiza, uri mwiza, Yesu mwiza, uragaheza, uri mwiza, Mwami Imana, ufise ubwiza bw'agahezo, urukundo rwawe n'imbabazi zawe, Mana rumwe yosa nawe, uri mwiza, Mwami Imana, ufise ubwiza bw'agahezo, urukundo rwawe n'imbabazi zawe, Mana yosa nawe, urukundo rwawe n'imbabazi zawe, ikana n'umwe yosa nawe. wahinduye ibihe, wahinduye ibihe, waratwibutse, wahinduye ibihe, wahinduye ibihe, waratwibutse, wahinduye ibihe, Wahinduye ibihe, wahinduye ibihe, waratwibutse, wahinduye ibihe, wahinduye ibihe, wahinduye ibihe, waratwibutse. Ineza yawe
Isezerano ryiwe ntirivaho, icyo yavuze aragisohora, ati inzira atagira inzira. Oh Yesu, Isezerano ryiwe ntirivaho, icyo yavuze aragisohora, ati inzira atagira inzira. Uwo Yesu agira neza. Isezerano ryiwe ntirivaho, icyo yavuze aragisohora, ati inzira atagira inzira. Uwo Yesu agira neza. Wagize neza. Wagize neza. Washyize indirimbo nshya mu gisigo cy'ikigandaro. Washyize umunezero. Abahora bariko bararira, ubu bariko baratwenga. Bazanye indirimbo zishimye, baterana impundu n'ishimwe. Mu gisigo cyo kwihebura, washyize indirimbo nshya mu gisigo cy'ikigandaro. Washyize umunezero. Abahora bariko bararira, ubu bariko baratwenga. Bazanye indirimbo zishimye,
Tarsis Hope Ministry TV ni umuryango washinzwe ugamije gufasha abakene, imfubyi n'abapfakazi batagira kirengera, abana baba mwibarabara, abasangwa butaka, abarwariye mu bitaro ndetse n'imfungwa. Nawe nimba hari umusanzu wifuza gutanga, duhamagare cyangwa utwandikire kuri izo nimero ziri kuri screen.